nuko rero inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV tubaramutse kandi twizera ko muri benshi mukomeje kubana natwe. Ukeneza Boniface ufese n'igihe mugiye kubana mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, nizera ko aho muherereye hose ibintu bimeze neza cyane. Reka rero ni nk'ibisanzwe tugire ko ni umwe mu basanzwe bagendana ubumuga. Murazi ko n'icivugo cyacu nyene ari ubutabazi butagira imbibe. Reka rero twamusanze aho asanzwe abarizwa kugira ngo arabe ingene yo bigenza, ingene gukura mu cibo. Turamusaba atwidondore kugira ngo twumve neza na neza ubwo bumuga bwaje gute, mbega byagenze gute. Namahoro. Amahoro. Nitwa gute? Nitwa Cheda Michel. Ubwo bumuga imbere y'ukumfata. Abavyeyi bari banyamitse ahantu bari gukora. Ndi umwana w'ikibunduguru, hanyuma rero badakuntora ngo bamereze kabere, hanyuma rero basanga byamaze kumbindukana. Niko rero niko ubwo bumuga bamfashe n'ukubwatsi. Avuze Michel Ciza, avuze ngo wasanze byamaze kuguhindukana. Nkumbure abakunzi bacu bari hirya no hino ntibashobora kumva uko byagenze, mbega byahindutse gute, habaye iki Michel? Sewe ukuntu byagenze sino kumenya kubera nanze aho bigendeye gutyo. Uko ubwenge bwaduga niko niga gufatiye nkoni rero, hanyuma ubwira ngo ndayigendereko kugira ntaya mango n'imyaka ngezemwo rero n'ubu rero ndatagenda uko nyene. Mbega narigeze no gufata inuze yibekire kugira ngo ndabiko nozigenderako. Byarase ndiko ndazigenderako ucumenga kugwinyuma ngaramye. Yego. None kuva icyo gihe abavyeyi bawe baragukurikiranye, byagenze gute gushika ugere uyu munsi? Ndabona uri umuntu muzima, umuntu w'umugabo gose Michel. Byagenze gute? Mbega abavyeyi ntabwo baba baravuze bati reka uyu mwana ko mbona yahuye n'ibibazo? Hari abavyeyi bameze uko, hari ukuntu baba barakunebaguye Michel kugira ngo utubwire twumve uko abavyeyi bavyifashemwo bamaze kubona ivyo bigushikiye? Oya, bagumye banzigama gushika nkure kugira ngere mu bigero mbere. Ariko rero nagiye kugera mu bigero abavyeyi bariko baramera nk'abarengana. Ariko rero barenganye bamaze kubona yuko ariko ndagera mu bigero. Yego, nakunzika mubara nkurikiranye gose birakomeye. Kuvuga rero wagiye gukura neza, abageze mu za bukuru canke baritavye Imana? Baritavye Imana. Bari bakiroreka nuko nyene ibintu by'urupfu niko bimeze. Urupfu ntirusezerana. Oya. Hanyuma Michel, ndabona uri umuntu w'umugabo gose, bimeze gute? Urafise umufasha Michel? Umufasha ndamufise cyane. Kubera uko aho intambara igabanukiye nkabona Imana yanzigamye kandi benshi birirwa barakondagurira. Aho rero intambara igabanukiye nace niga aho mboneye nageze gukurikirana ishuri yagamuka. Rero mfatira ndacarakurikirana kugira ngo yige umufasha. Rero nkaba ngeze mu bana bane. Umvise abana bane. Umwe arashobora nuko nyene yahuye n'ingorane z'ingwara. We yabayiga mu ya gatanu. Hajya ngo wize hehe iyo yagamukama Michel? Yagamukama nayize kw'ishuri yitwa Igihoro muri Rango mu ntara ya Kayanza. Ari naho usanzwe uvuka? Ariho naho usanzwe mvuka nyene. Hanyuma ko tuzi umenga isi iragoye, nkumbure ugiye kuvugisha nk'umukobwa umenga usanga ari ibintu byinshi baraba. Mbega mu gihe watangura kuresha tubivuga uko Michel, umufasha wawe yavyakiriye gute utanguye kumuvugisha ijambo rya mbere ry'urukundo? Kaze ibyo hoya mbere nta nubwo twavuganye kanini cyane. Byagenze gute? Natumye nyene aba
ndi nyine abagenzi twahora tuguma twagendanye hanyuma rero ati ze ndakeneye yuko ndaba ukuntu byomera kuko numva ati twagize mw'iyi myaka ngezemwo mbona Imana ikinzika nogerageza nkahiga umufasha tubana nawe bitogenda gute ati nta buryo bitonanirana ati bizokunda nyine hanyuma rero narashoboye kuzima umuntu w'umwigeme usikaronda abo bagenzi rero ndabatuma timuragenda mu nkurikiranire uriya mwigeme aho usanga wamuciye ko uri kuritemberera mu ibarabara bamije ati mu nkurikiranire mwumve neza ati yuko hari cyovamo twoya gati dushira hamwe ati ukubakana bigakunda hanyuma rero baragenda baratohoza rero baramubwira ati bimeze ukuntu kandi uramuzi yego ndamuzi ati rero ku munsi w'Imana uza ati namba ubona yuko mwoyaga muzira hamwe ati mude muhurire ngahaya aya ati isengere gihoro hanyuma rero nawe ateye kumbe rero urabona ivy'Imana yateguye ni nta n'imitego ibanga oya nta n'imitego byose byagiye ku murongo hanyuma rero hataza undi mugenzi nyene dusanzwe tugendana uwo munsi nyene wa Mungu duhurira aho nyene kw'ijuru atahora bimbarira ati hari umukobwa ati yarumvise yuko ati ko numva ushaka kuzana umugore ati nze ndamukurangire atazaze muvugana ati ni noye nuwaheye nyuma iyo mutarubungu sinzi ko wabuhaza ndahumva nzarubungu hanyuma byose hagufi ya Mutaho hanyuma rero mwarabikoze byose umufasha wandikura mu rugo rero nacenda mubarira ati none uwo muntu avuga yuko wankeneye zenda anzi mugaze nta muzi wewe yarakoze oya urumva oya ngo kandi ngo barafise amahera ngo yoshobora gufata batanga amahera yuko muza kwandika hanyuma rero mukazoragana muri kumwe oya nanjye ibyo ntibikunda kumbe kubera wari ufise wowe wishimiye iby'umuntu yateguye biba yabiteguye jewe ibintu byo gucekeza ntiburya twese ndabyumva na gatoya bizotuma bingora mugabo hari w'Imana yampaye nkurikiranye ndabe ingene bigenda ni mugabo numva bitakunze ndoda namugutume nawe mbere nawe uramba hafi ni kugira ngo ibyo twasezeranye n'uwo muntu turabe ko uno munsi bikunda mu ncamake rero mwahavuyemo rushinga n'uwo nyene wari watumye ubwa mbere niwe mwahavuyemo rushinga ajya ngo yitwa ngo ikimije yitwa ngo icyo umufasha wawe umufasha wanje cyuki cyawe niyo nzima Godefried uti wirambire cyane ibere yawe Michel dusa n'abarangiza n'ikiganiro cyacu none ubu buzima bwawe bumeze gute irasiyo bigenda gute kugira ngo abana bandaye kwiga neza kurondera buke nyene nk'ubu yaho nyene n'ubundi hino ngo ndagereranya kugira ngo ndabe yuko hogira iminsi yo gusubira mu ishuri narose n'udukaye na tubiri kugira ngo mu minsi iri imbere ngende kuraba nyene byifashe amashuri ntibayatakaze kugira ngo ntayatakaze urabona hari ajya biga ngo ari bangahe biregereze biga ari bangahe abana bangahe wambwiye ko ari abana bane umwe umwe wifuza ubundi nawe
yaraganya ase namubwiye nti we nzora ibyiwawe sa uwo mwana wavuze ko yiga mu wa kabiri niwe yashatse kubitaye ageze naho nyine aho yotoye ya kabiri yace abikiga uwo wa mbere umwe bavuga yiga mu wa kane yiga mu ya kane Michel twizere ko dukoresho nyene rikora twegeranya buke mu buryo bufise nubwo bitoroshe nkumbure urasaba iki nka bamwe nkumbure bobona ikibazo usanzwe ufise Michel urasaba iki nsaba nyine ko ubandanye bamfasha kugira ngo ndabe ubuzima bwotembe yego cyane Michel ndagushimiye cyane hajya utwibutsa irindi zina kugira witondora abari ko batwumviriza badukurikira hirya no hino ku isi bumve mbega ku Gasaka Web TV ariko iraganira nande wo kwidondora kandi ndetse da Michel ndagushimiye cyane Michel nibaze ko nkumbure ukomeza kubandanya ukora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wawe nawe ubandanye woroherwa kandi Imana irakubona izobandanye kuba hafi n'umuryango wawe nuko rero nshuti bakunzi ba ku Gasaka Web TV mwumvise ibibazo by'uno umushinga ntahe aho mwumvise bitari bike na cyane mwumvise ko ubumuga bwiwe byazananye mu bwana bwiwe ariyo byatanguriye mwagiye murabyumva ibitari bike rero nizere ko abafise icyo mufasha namwe muri hirya no hino mwogira icyo muterereye kugira ngo nkumbure umuryango wa Michel Ciza nawe nyene ubandanye koroherwa ndetse ubandanye gutera intambwe mu iterambere nuko rero Bukeneza Boniface ufese nije mwari kumwe tuyaga reka rero ndabatumire kubanda mugira subscribe na share aho muri hose kwisi kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira ku mwanya ahanje rero reka ndabasezere ariko shimira mugenzanje Emmanuel Nijimbere kuba yamfashije gufata amasanamu mbandaye mugira ibihe byiza.